ubugingo twongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Umunsi mwiza Uwiteka yongeye kuduha kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana, ariko muri bwa buryo twumva ubuhamya nk'uko mubibona kuri kamera. Ntabwo ndi jyenyine, mfite umutumirwa, nagira ngo tumwakire muri studio zacu. Turagushimiye kubona wahageze, by'umwihariko numva nishimye cyane. Ni inshuti yanjye y'urugendo rw'agakiza. Biraryoha rero iyo muhuye mukicara mukongera kuvuga Imana nyuma y'igihe gitandukanye tugenda duca mu buzima. Nitwa Niyongere Francine, ndakijijwe maze imyaka 29 ngendana na Yesu. Ndubatse, mfise umushingantahe n'abana 3. Uyu munsi rero bakunze ibiganiro byacu, turagira ngo twumve ubuhamya bwa Francine. Kuko yababwiye arakijijwe kandi imyaka yatubwiye ni myinshi cyane, hari byinshi cyane umuntu aba yarabaye mu byinshi, ariko uyu munsi tugiye kujya ku cyiciro kimwe cy'igitangaza Imana yamukoreye. Kumara iyo myaka biragaragara ko wakijijwe ukiri muto cyane. Wari ufite imyaka ingahe Francine? Nari mfite imyaka 12, ntangura gukorera Imana mfite imyaka 13. Ni ukuvuga ngo ikibanza cy'Imana mu buzima bwawe cyari kimeze gute? Kumva ari myinshi cyane, wakoze iki mu myaka yose? Jewe nkikizwa, nakijijwe numva nari muto, mugabo nari numva afise inyota y'Imana, afise ibibazo muri jewe ntusigura, numva muri jewe hariho inyota y'Imana. Nkumva ntanguye kugira ibibazo, kubera iki ndiho, umuntu abaho kuki, umuntu iherezo ryiwe niki, bituma ivyo bintera kurondera impamvu y'ivyo. Menya Imana, numva ivyo bibazo biraheze. Hama maze gukizwa, numva ubuzima bwanje bushaka gukorera Imana, numva no kwiyegurira Imana, numva ni byinshi muri jewe, numva ndabifitiye igishika. Ivyo nakoze sinobihanura, n'uno munsi ndacakorera Imana. Icambere nanywanye n'Imana kugira ngo Imana ishobore kunyoriyanta aho noja by'ukuri. Nakoreye Imana mu kuririmba, nakoreye Imana natanguye nkora ibikorwa bitandukanye, mugabo ngenda nditora hema ico numva umutima wanje urongowemwo, aho mpemu yera ndongorera. Narabaye mu protokole, nakoze ibitandukanye, ariko gushika no munsi ico novuga natevyemo cyane ni mu buryo bwo kutazira Imana, kuririmba, kwiramya no kwihimbaza. Francine, biragaragara ko nta mvune nyinshi wagize, kubera tugiye ko wakunze Imana hakiri kare, ariko nkaba mfite ikibazo ariho tugiye kuganisha uyu munsi. Niki cyagutunguye kumva ese birashobora kumva nk'umwana w'Imana cyangwa se umuntu akijijwe yamenye Imana nkiri mutoya? Ushobora kutubwira none kugira ngo tutangire kubasakuriye. Muri ico gihe nkikizwa, hariho ijambo kera cyane umukozi w'Imana yigeze kuvuga ahantu, aravuga ngo iyo umuntu akijijwe ari muto asaza afise inkovu nke. Iryo jambo ryaranzigamye kandi ryabaye nkiri umutima wanje wararyakiriye, ndarigenderako by'ukuri. Novuga ngo hari bikomere canke hariho ibyago bitashikiye muri ico gihe, ariko aha mu nyuma haraciye imyaka 2 nagize ikibazo c'uburwayi, kiza ari ikintu gikomeye kiremereye, ariko ico nkundira Imana, ijambo ry'Imana riravuga ngo nta na kimwe kidushikira abagororotsi Imana itabanje kutwibira ibanga, itabanje kubitubwira mbere. Nagize ama message y'abantu batandukanye batazinanye, bampa message yo kuvuga ngo hariho bambonamwo mu kintu umengo c'urupfu, babona nagize ikibazo gikomeye. Ico gihe cyose babimbwira sinatahura ururimi bavuga, sinumva ico bambarira. Hama ubwanje jenyene ndi jenyene nkaguma numva ibibazo muri jewe bimbwira ngo mbega wo umva inkuru mbi wovyifatamwo gute, nkaca niyumvira inkuru mbi yoba isa gute, yoba imeze gute. Nkagerageza kwiha example, nkavuga none habaye iki inye sinoba ndi uwa mbere nohaca, nimba ari ingwara ndafise Imana yonkize. Ivyo bibazo bikaza muri jewe nkishura. Rero mu nyuma niyo haje kuza ikibazo rero c'uburwayi nagiye kumenya kiremereye c'ingwara ya cancer. Ndayimenya inyuma y'igihe,
igihe indwara ntazi ivyo ari vyo mu nyuma niho naja gutangura kwivuza bakamvura ibitari vyo nkivuza estoma nkivuza iki mugabo atari ico ngwaye mu nyuma niho rero bagiye kumenya ko mfise cancer muri intestin rero maze kubimenya numvise umenga vya bibazo nariko ndibaza mu mutima ntazi igituma naciye mvuga nti ko mfise Imana aha birashoboka ko ndengana naragiriye Imana confiance mu buryo numva umenga sindi jenyene kandi nkumva ko hariho ikintu gitegerezwa gukoreka. Rero nashaka kubwira abantu bizera abantu bakijijwe birashoboka ko umuntu w'Imana ashobora guhura n'ikibazo, birashoboka ko umuntu w'Imana naho yizeye ashobora guhura n'ingorane, ariko kimwe ntitubibamo nk'abantu batagira Imana, ntitubibamo nk'abantu Imana yahevye yanse, ariko tubibamo tuzi ngo hariho umuntu ashobora guhindura ibihe. Kuba bidushitse ko si uko Imana itwanse, ariko nuko ibishatse kutwigisha ikindi kintu ku yindi level canke ku rundi rwego. Rero birashoboka ko abantu b'Imana duca mu bibazo mugabo harimo inyishu buri ico kibazo. Francine ni siyete zikomeye kuvuga ngo uwo muntu tureba birashoboka ko ushobora gutungurwa ukizwa cyane ukiri muto cyangwa ukabihagaramo neza. Iyo Imana yabishatse iragucisha ahantu hakomeye, ariko ndagushimiye ko bivuze buhoro bihuse. Ndashaka mbaze icyo gihe wari ufite abana bangana gute? Ese uko kubara mu nda wabaga utwite umwana wawe byagenze gute? Nagira ngo tugire gato kugira ngo dufashe umuntu aratureba ibihe bikomeye, niki cyakugoye, niki wize nyuma yo kubwirwa mbere ko icyo kintu kiba kimenyekana. Imana yarakuganirije n'ibyo, ariko muri urwo rugendo urutangiye noneho rwo kwivuza niki wumva warize gikomeye? Turasa ku ntego cyangwa icyo Imana ishobora kuba yarakubwiye hagati aho ukibabara. Urakoze. Natanguye kumva ko ngwaye, nari nibungenze canke mu Kinyarwanda nari ntwite. Nari mfise inda y'amezi 5. Niho natanguye kumva durere iri mu nda, durere yitwa ko nenga ije iza ikubita nk'ikaze. Rero nkaca nibaza swate ni estoma, nkibaza ngo nikindi kintu, hamwe nkibaza ngo ni n'umwana yoba anteye umugere abujije mu nda. Ndabibamwo gushika hagera ko mvyara, hama maze kuvyara mugabo ya durere igumamwo, nkaguma numva mbabara indani mu nda, kandi bije nkumva nyene nikidurere gikubita kweri, nkumva ko mbabaye cyane. None nangura kugira amakenga, ndavuga ndabone ko narenze ko ari umwana, ubu ko navyaye n'igiki kiri mu nda kiriko kirandehaje. Mara igihe rero nivuza mugabo badatora ikibazo. Ikintu ca mbere novuga nasabye Imana, nuko nasabye Imana yuko botora ikibazo kiri mu nda, kuko naramaze igihe kirekire cyane nivuza batazi igituma, nivuza bamvura ibitari byo, bamvura estoma, ariko ndanywa imiti bikanka, gushikaho numva ko ibintu ndiko ndumva si ibintu byo kwihanganira, ni ibintu bikomeye. Ndasenga ndabwira Imana, igitangaza ca mbere ndagusavye werekana ikibazo kiri mu nda, kuko hageze igihe n'abaganga birabarengera ntibatahure ico kintu, ko imiti yose nayinwa ariko ntireponde. Hama ndabibamo gutyo, ndasenga Imana, ndavuga Imana wewe uri umuco uramurika, uri Imana, igitangaza ndagusavye murika mu nda yanje babona ikibazo gihari, kuko narumva ko biriko bigenda biba cane, ndata ibiro, sinafungura, haragera igihe muri 6 mois nta 21 kilo, n'amazi nyoye yagaruka atakintu na kimwe nashobora gufungura ngo kigume mu nda. Hama ubugwayi burabandanya, ndibuka igihe kimwe ndyamye Imana irangendera, numva ijwi rimbwiye mvyuka n'umu ndagibuka rivuga ngo ni wizera neza uzokira neza iyo ngwara yawe. Niyo jambo Imana yampaye ntaramenya ikibazo. Rero mbandanyije kwivuza, mu nyuma niho bandungitse ahandi bankorera operation, barashobora kubona ikibazo. Mugabo niyo operation yabaye ari kurondeza batarabona exactement, kuko nariko ndahera baragira ubwoba, sinafungura, ingufu zaheze, baravuga ati reka turabe mu nda. Niho bankoreye ibipimo byose barabura, mu nyuma bankorera scanner,
bamaze kuyigira barabona mu nda umengo hariho ama intestin yoba afatanye bangiriye operation bazi ko ari intestin yinjiye mu yindi ariko uburyo bari banayiteguyemo ntiyari bavuga ngo bakoresha irya systeme ya laser ariko baranyavertisa ati biraba ngombwa ko twugurura mu nda turabe n'ivyaba ngombwa nanje nari mpagaze ahantu ho kwizera Imana mu buryo ntusigura nanumva ko igitangaza ca mbere nuko babona ico ngwaye kuko nanumva ko tanke batabonye ikibazo ndashobora no gupfa ariko ndasaba Imana ngo imurike hama bamaze kugurura niho basanze muri intestin hari tumeur barashobora kuyikuramwo hama baraja gupima niho bagiye gupima baciye basanga harimwo amaselile ya cancer hama turunguruza mu kindi gihugu turaza ngaha mu Rwanda barabona ko operation yagenze neza mugabo baca barangira ati fo kugira ikintu bita chimiothérapie bakibimbwira numva ari ibintu bigoye cyane gwari urugendo numva ntanguye ruremereye kuko nani mfise inkuru ya chimio ububi bwayo muganga aransigurira arambwira ati ikintu raporo mbonye bandungikiye nuko wewe bakope kandi intestin aransigura ati intestin ifise kushe zitatu ati yari kwitanda kuja kuri kushe ya nyuma ati kandi yishika kuri kushe ya nyuma yacisanzara nta na kimwe bari kugukorera ati mugabo reka ndagutumye scanner barabe ko atabindi vyo babihari barabe ko vyukuri babikuyemo vyose scanner irerekana ko babikuyemo vyose niho docteur yambwira ati vyo bavyiza ugize chimiothérapie kugira ngo tunetwaye n'akandi kose ati gitangaza cabaye nuko operation yagenze neza byakunze ko bakuramo ivyo bicafu mu nyuma rero ndatangura iyo chimio nukuri ya mbere ndayikorera Kigali igenda neza bwabwo bananifise numva buraheze ariko mbere yo gutangura narasenze ndabwira Yesu ndavuga nti Yesu kurya wabanye mu muriro na Meshaki Shadraka Abdinego ubu umuntu wa kane uza kubatabara ndasenze uzombera umuntu wa kabiri muri uru rugendo uzoza kuntabara kuko mfise inkuru mbi za chimio mfise inkuru mbi y'ivyoba ariko ndasenze ngo uzumbe hafi uzungwanirire uzumperekeze ntivyari vyoroshe kubitangura umubiri vraiment waratewe ndumva ko ari ikintu numva umengo ni igikombe ngiye kunywera ko kiremereye kigoye numva ari umusozi ntanguye ugoye muganga aranyumvisha ko ntegeza kugira nyinshi 12 séances nkumva nyene ni birebire ariko ico nkundira Imana vyambereye Imana yarabanye nanje muri iyo muriro no wita umuriro kuko ntivyari vyoroshe ni imiti igoye ni imiti ikaze ni imiti nabaje kuyigutera biproteja kugira ntihagire ubakorokako ukacuraba rero jewe bagira bayiteremwo ingene ofete mbambaye expose donc urumva bambaye ikimazi mwete ariko ico shimira Imana nuko ubwo rugendo Imana yarabanye nanje hariho utubazo twabaye hariho ivyagoranye hamwe imiti kaza inyaruka ari umuti wategerezwa kuzara kamwe mu masaha 24 heures mugabo rimwe hakaba tuaccide umuti ukanyaruka bivanye n'ingene umukuboko kwabujije gihe kimwe harabisanganye iteye ubwoba umuti wamara 24 heures umara 15 minutes nukuri gwari urupfu ruraho yari accident iteye ubwoba nagize amaefe ateye ubwoba amwe yo kugarukira novuga kucobo c'urupfu yo ku kinogo kuko maze gutaha naragize amaefe umushatsi uravako ururimi rurirabura ndamera nk'uhiye mu mutwe ndamera nk'uhiye mu nda ndamererwa nabi ku buryo vyabaye ngombwa ko subira mu bitaro kubw'amaefe akazi yanshikiye nukuri nk'abahenda hamwe no kwizera umubiri waratewe ndumva ko impemu yanje itewe ariko ndasenga Yesu ndamubwira ni Yesu ndakwinginze ufate umutima wanje bari baranyavertishije ko ayo mayifa azoshika mugabo igihe vyaba kuvyakira vyarangoye ariko narasenze Yesu aramigomeza ndibuka ndi mu bitaro numva nuzuye amarira numva merewe nabi Imana irangendera Yesu nabwiye isengesho nambwiye Yesu umpinkomeze yari seanse ya gatanu yasigaje nyinshi ariko ndabwira Yesu umpinkomeze kuko ndumva ko iki gikombe kirandemereye
ijambo Imana yampaye ijambo ryo muri Bible igihe Yesu yaja kubatizwa abatizwa na Yohana, ijwi ngo riva mu ijuru riravuga ngo nguyu umwana wanje nkunda kampimbara. Imana imiryo jambo ngo ndagukunda kandi urampimbara. Uriko urabatizwa mu muriro ariko uzoharengana. Ico gihe numva ndihanaguye amosozi, numva inkomezi ziragarutse, numva asubiye kugira umunezero, numva asubiye kubaho. Ndabandanya urwo rugendo rw'amashimwe. Rero novuga ko ari ico kibazo gikomeye nahuye naco, utundi twaraza, iminite yaguma iri hasi, naracerewe cane imiti kugira ngo ushobore kurespekta igihe muganga yambariye, mugabo vyarakunze cane ko nshobora guheza ayo maseanse. Nukuri ni gitangaza kuko hari abo vyanka umubiri ukanka kuresista iyo miti kuko ni imiti kaze, ni imiti ikubita mu mubiri kica amaserira agwaye n'ayakomeye umubiri warasi. Mugabo igitangaza nuko umuti wa nyuma wagiye kunyanka muri seanse ya nyuma, hariho umuti ukomeye wanyase. Abaganga baravuga ati Imana ishimwe ko ukwanse ku munota wa nyuma, kameme ico twakoze twarakoze, warashoboye kugira efficacity. Numvaga ntashaka kuvuga ariko ikintu ushimye mu byo uvuze nuko wari ufite wari umuntu w'Imana kandi wakunze inama z'abaganga. Ikintu nize ni uko hari igihe abantu bagira kwizera cyane, kandi hari umuntu ashobora kuba arimo aratureba arwaye akumva ibintu byo gukurikiza abaganga ntiyabikora, cyane cyane batubwiye ko wasinze ukiri mutonya. Ariko inama nkuyemo cyangwa icigwa nize ni uko wemeye inama z'abaganga ujya kwivuza kugeza ku munota wa nyuma ukavuga uti reka Imana yanjye ikorane n'abaganga. Ubwo ni ubutware cyane numva nshimye, kandi numva nawe ushobora kugira inama inshuti yawe cyangwa niba urwaye ufite icyo kibazo ugire ukwizera ariko ukoreshe n'ubwenge Imana yahaye abantu. Amen. Ariko nagize ikibazo, ndashaka kubaza inguvu wazikura he apa kuba warasenze, ndumva ko watubwira aho hantu icyagutera imbaraga n'ivyiza wabonye. Turakoze. Ikintu novuga cankomeje ca mbere, ndashimira cyane umuryango wanje. Imana yampaye umushinga ntahe ashigikira mu bihe bigoye. Umuryango wawe, famiye, wabonye umugabo yakoze umushinga ntahe yaransengeye, yarangwaje, yarambaye hafi, nukuri yarizeye cyane ku ruhande rwanje. Yaragize ibihe byinshi cyane byo gusenga, nkabona ko ntasenga gusa ariko aranshigikiye. Urugendo nagenzemo ruremereye, twarugendanye hamwe, ntiyigeze andeka. Ibyo biri mu bintu byanteye inkomezi, byampaye gushobora kubandanya. Yaranshigikiye vraiment, ndakimushimira. No kuba mu bana nama ndiko ndagenda mu bitaro, ariko yarasigarana urugo, yarashobora kujera abana, gusigarana ivyo mu rugo, yaramperekeza kwa muganga. Ndashima Imana kuko iyo ataba hafi vyari kungora, ariko yarashoboye kujua hore zibiri absence yanje, arakora niyo ubupapa, arashobora gukuvra ico kintu nari kumva ko aho ntari biriko bigenda nabi. Kandi ndashima Imana ko ari umugabo yizera, naramubona mu kwizera, kandi ivyo vyaratuma nanje numva binduza mu kwizera. Yaransengeye kenshi ku buryo ndavuga nti Yesu nukuri mwishure Yesu, umuberi inyishu, umuberi ntahe, kandi Imana yarabikoze. Ndashima Imana kubwiwe. Rero ikindi cankomeje nuko kuntu ama etape yose nagenda ndacamo aremereye, nukuri kenshi Yesu yamafise icambwirako. Nta na rimwe nigeze numva umutima wanje uri wonyene, nta na rimwe nigeze numva mu buryo bw'impwemu umenga Imana iri kure yanje. Narasanta cyane presence y'Imana mu buzima bwanje, narasanta cyane ko Imana iri ku ruhande rwanje. N'igihe vyashika nkumva umubiri urakubiswe, nkumva ndarushe, nkumva ntibiriko bigenda neza, nama ndonka ijambo rinkomeza, nama numva ukubaho kw'Imana, nama ndonka ama message anyuzuza inkomezi. Rero ndashimira umugabo igende yambaye hafi mu kwizera no mu buryo bwo kungwaza. Ndanashimira cyane ngene nabonye urukundo rw'Imana biciye mu bantu. Nukuri abantu novuga ngo baranyikoreye, sabo mu gihugu kimwe, novuga ngo isi yose baransengeye, baranshigikiye. Muri iyi ngwara ikintu novuga gikuru nizemwo, narabonye urukundo rw'Imana biciye mu bantu.
nukuri abarongozi banje mw'ishengero barafashije kwizera, barambaye hafi mw'ishengero, barambaye hafi mu buryo bw'amafaranga, mu buryo bwo presence zabo. Igihe cose ndagwaye nta na rimwe umushinga yigeze agemura. Barakreye groupe yo kumusengera no gufata mu minwe ico kibazo, barangemurira, bambaye hafi mu buryo butari buto, ku buryo ivyo n'ibindi bintu Imana yakoresheje kugira ngo inkomeze. Ndashimira cyane umupasiteri wanje, nukuri umuntu w'Imana, ntaco atakoze kugira umutima wanje ukomere, ntaco atakoze kugira umutima wanje ubandanye kwizera Imana, ntaco atankoreye. Nukuri message ziwe zaza buri munsi, yaramenya aho ngeze, yaramenya ko ndi mu bitaro, yarambaye hafi. Ndashima Imana mu buryo Imana yaciye mu bantu. Ico ni ikintu Imana yakoresheje kugira ngo numve inkomezi z'Imana muri jewe. Twagira inama rero umuntu ari muri ivyo bihe, cyangwa kubera ko hano mu isi twaba dufite ibintu bidutungura, muri make ushobora guca mu bihe bigoye, ariko akaba ari igihe Imana igiye kukwereka urukundo ruba mu bantu. Imana ishimwe ko ntigeze numva ikintu kiri negatifu wabayemo, cyangwa se kugira attitude yo kwitotomba, kudaha abantu umwanya, kuko hari abantu barwara bakagira imishiha, bakigizayo abantu, bakumva ntibashaka gutega amatwi Imana mu bintu byose wavuze. Numvaga bakumva Imana. Imana ihumugisha umutware wawe. Ndumva wari ufite n'umubebe, ibyo byose numva byitwararitse. Hari igihe rero haza indwara ziza guhesha Imana icubahiro. Francine, ndashima Imana ku muryango wa kabiri yize kugira itorero bigira umumaro. Amen. Kuko n'umuryango wundi wa kabiri Imana ibiguhaye. Ndashima Imana ko bahabaye koko, kandi ibyo byose ikindi ushobora kongeraho ni imbuto wagiye ubiba. Warakoreye Imana uri muto, ni ngombwa abantu bagira uwo mutwaro, bahaguruke babikorera, ariko n'ubuntu bw'Imana, kuko hari n'umuntu ashobora ibintu. Ndashima Imana rero aho bigeze, ariko ubu nkurebye umuntu usa n'umuntu atarwaye. Ndagira ngo tubwire mu ijambo rimwe ikintu ubwira Imana kuri bijya bihe bibabaje, mbere yuko tujya mu gisubizo. Niki ushobora kubwira Imana cyangwa wumva ushaka kuyibwira? Wavuye hariya ahantu hirabura, waraciye mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu. Ijambo rimwe. Ijambo rimwe ikintu nabwira Imana ni uko nimba uno munsi ndiho, nuko yahisemo kumbaho, kuko ivyari kunyica byari ku nzira kandi biri hafi cyane. Rero ko itakunze ko wumva, numva ari isezerano nagiriye n'Imana. Iryo jambo Imana yanarimpaye ndi mu bitaro. Imana numvise iri kurambwira ngo ndashaka kunyiyegurira kurusha uko wigeze kubikora. Isengesho ryanje canke isezerano ryanje nuko shaka gukorera Imana nk'umuntu mengo azopfa ejo. Shaka kumaximiza iminsi yanje yo kubaho isigaye, kuko ndazi neza ko yanyongeye iminsi kuko ufitiye umugambi, yanyongeye iminsi kuko hari icyo shaka ko nkora, yanyongeye iminsi kuko hari icyo indindiriye ko kuyikorera. Iyaba atacinyiteze ko nari kugenda, ariko ubuntu yangiriye bwo gusubira kubaho, hari icyo kifise cyo kuntuma. Rero numva ashaka kubaho ndayikorera kurusha uko nigeze kubikora. Amen. Twasi tubwire rero nyuma y'izo chimiothérapie, nyuma yo guterwa izo nshinge, nahe mahirwe wagize peut-être abandi badafise, bashaka kuba barasubiyeyo bagasangamo ibindi. Umaze kuzirangiza zose, nyuma yo kubona Imana, ikiganza c'Imana, ukabona urukundo, tubwire noneho visite yindi kwa muganga byagenze gute? Turangiriza muri ako gace, tubwire ujya gusubwa ku byagenze, igisubizo cyahavuye. Amen. Ubu mperuka kuronka ama resultat. Muganga twarabonanye arantuma scanner zibiri ya poumon ya abdominal, echographie abdominale, kugira arabe ko atakantu na gato kasigaye. Arantuma ama examen yo mu maraso kugira ngo barabe mu maraso ko atamigera y'iyo ngwara ya cancer isigayemo. Mu ma examen yantumye hariho imwe yo mu maraso baraba aho iyo ngwara yoba igeze, iva sinye yayo positif ni kuri 0 à 5, ni kuvuga muri ivyo biharuro bigeze ngaho iba ari normal. Bashaka kuraba ko birenza 5 kugira bavuga ati haracarimo duke canke tubandanye chimio canke bimeze neza. Rero resultat mperuka kuronka ni nziza cane.
nziza cyane. Yarambwiye ati muri sikanere nta n'akantu na gato babona mu nda yawe, barambwiye ati mu maraso nta n'akantu na gato babona mu nda yawe. Yarambwiye ati na bya biharuro twiha do 0 à 5 wowe uri kuri 1.8 bisigura ngo uri kure cyane ya 5 canke yoduga. Arambwira ati n'umuntu atigeze kugwara ari kuri atigeze guca mu kibazo na kimwe bamupimye basanga ari agati ya no ama exemple y'umuntu avuga ati hariho wonze canke umuntu ashobora kumwita bashobora kuba ari kuri 3 bisigura ko iyo 3 iri hejuru munsi yawe wewe waciye muri ico kibazo. Rero mu yandi majambo resultat ni nziza cyane. Yarambwiye ati gushika uno munsi warakize 100%. Ati gusa ico tuzobandanya amakontrole pendant 5 ans kugira turariko atakantu kosubira. Ati mugabo gushika uno munsi ibipimo bitwereka ko wakize 100%. Ati ushima Imana ushinga intahe gushika uno munsi resultat ni nziza. Ati ivyo navyo byo gupima ni juste ni ibintu bisanzwe, ni juste turabe ntihagira akantu kazosubira. Ati iyi resultat iri positif. Rero Imana yarankijije, ndashima Imana. Turashima Imana ko waciye muri wa mubabaganye. Ndashima Imana ko wakize Francine acyari muto, umuryango utezeho byinshi bari abana, umutware wawe, igihugu, itorero. Ndashima Imana ko yakongera imyaka yo kubaho. Imana ishimwe cyane ko utabonye urwandiko rubi nk'urwa mbere. Ni ukuvuga ngo passage yawe yabonetse n'Imana. Nagira ngo nanjye nshigikire igitekerezo cya muganga shinga intahe. Shinga intahe kuko turakuze urwaye, nuko ntashoboye kubazanya amafoto, ariko ndashima Imana ko wagarutse. Imana igufitiye umugambi mwiza, turi kumva hari byinshi yagusigarije nk'uko wabivuze. Ariko nagira ngo mbere yo gusengera abantu ubwire ijambo rimwe umuntu arwaye, Imana bayibwiye ko witeguye gukora nk'uri gukora umunsi wa nyuma. Ariko hari umuntu ashobora kuba arwaye cyangwa se acanka kwivuza, ni irihe jambo ushobora kurangirizaho umubwira rigufi hanyuma aje gusenga? Ikintu nobwira umuntu yoba agwaye canke afite ikibazo canke n'uwo bizoshikira, kwizera ntibisigura kutivuza, kandi kwizera ntibisigura kutumva impanuro z'abaganga. Inzira z'Imana ni nyinshi kugira ngo idukize. Imana irashobora kugukiza utivuje nk'uko yogukiza wivuje. Rero nshaka guhanura abantu bakijijwe surtout canke bafise kwizera, twumvire ico abaganga baduhanura, kuko umuntu ashobora kwanka ngo ndizeye mugabo akitiranya kwizera n'ubwoba. Jewe nkitangura kubwirwa shimyo yariteye ubwoba ku buryo nayigiyemwo senga Imana, ariko nari nizeye ko no muri iyo miti Imana ishoboye kuyikoreramo. Mu kumvira abaganga igitangaza canshikiriye. Rero ngira mpanura abantu bizera ntitube twanka impanuro z'abaganga. Imana yarabashizeho kugira ngo batubere, badufashe kutwereka inzira ducamwo, kandi muri iyo nzira Imana irayikoreramo. Ntibisigura ko tuba tutizeye ufata imiti. Amen. Nagira ngo turangize dusenga kuko twashatse tubanze twumve ibyo dusengera ibyo nyumva wabitubwiye. Nagira ngo tuzamure ijwi dusenge kugira ngo Imana ikorere muri kino kiganiro abantu bafashirizwe. Amen. Mwami Yesu, turaguhaye icubahiro, turagushimiye kuri Imana yo kwizerwa, turagushimiye kuri Imana ufise inzira nyinshi kugira ngo werekane ubukuru bwawe n'ubwizigirwa bwawe. Turagushimiye Mana ko n'igihe rimwe bisa nk'uko ari icago gishikiye abizera, wewe uba ushaka kutwigisha. Mwami, ikibazo ndagushimiye ko kiza nko kutuduza ku rundi rugezo. Ndagushimiye Mana ingene wanyigishije kwizera biciye muri iyi ngwara. Ndagushimiye Mana ingene wanyeretse ko birashoboka. Ndasengeye umuntu wese Mana azokumviriza iki kiganiro. Ndasenze Mwami ngo uzumigishe kwizera. Mwami, ndasenze ngo muri iyi ntahe Mwami umuntu wese yoba duta ku bukuru bwawe nuko ubushobozi bwawe amenye kuhora hashoboye mu madomene yose. Uko ukiza gripe niko ukiza cancer, uko ukiza akagwara gato niko ukiza n'ingwara abantu twise nini. Ndasenze Mana ngo uduze ukwizera kwinshi Mwami muri aba bantu bose bazoraba iki kiganiro. Nuri mu kibazo gisa niki, ndamusengeye Mana ngo azagendegwe n'ubukuru bwawe, azatabagwe nawe nk'uko wantabaye. Mwami, azabona ikiganza cawe mu bundi bushobozi. Uri Imana
ushoboye ndabihamya kuri Imana, ndabishingira intahe kuri Imana. Wewe wakoze ibi n'ibindi urashoboye, n'ibindi uracabikora. Bwa bushobozi bwakuzura mu bapfuye nibwo bukorera muri twebwe. Ndagushimiye Mana ico wakoze, mvuga ngo ugendere n'abandi Mana bari mu bibazo bitandukanye, arabakwiteze ko gukira, arabakwiteze ko Mwami ubufasha butandukanye. Mwami ubigishe kwizera, Mana ubahe kuva mu kibazo barimwo, kugira ngo Mana bishire hejuru izina ryawe. Mwami ndagushimiye ko ibibazo duhura navyo si ivyo kutwiciraho, ariko n'ivyo gushira hejuru izina ryawe. Ushigwe hejuru n'ibihe byose mu izina rya Yesu Kristo, amen. Amen. Francine urakoze cyane. Merci. Zongera gutumirize kuvuga ubutumwa. Imana ibahe umugisha, turabakunda cyane naho ubutaha.